ndabaramukije cyane ndabaha mwaramutse namwiriwe abantu mwese aho muherereye. Uyu munsi nashaka tuganire gato ku burwayi bw'indwara y'igisukari diyabete. Indwara y'igisukari ni indwara ibangamiye abantu benshi cyane ku isi yose. Abantu benshi barafise ikibazo c'indwara y'igisukari. Indwara y'igisukari ni indwara ifatira mu bice bitatu. Hariho iyo mu maraso, hariho iyo mu nyama, hakabaho n'iyo mu mwanda muto. Hariho insuline. Insuline ni isukari isinzikaza abantu rwose, ariyo ifatira mu nyama. Hanyuma hakacabaho na blood sugar, hanyuma hakacabaho na sugar inner, ariyo ifatira mu masobe. Rero iyo uko zitandukanye, nta kuvuga ngo hariho ntoyi na niniya, zose ni isukari kandi ziratuma abantu bagira ibibazo bitandukanye, umuntu kunyoterwa, gusoba cyane, kugira ibinyanya mu maguru, mu maboko, kumva ibizunguzungu. Urumva zifise ibimenyetso byinshi cyane bitandukanye iyo zamaze gusinzikaza abantu. Rero iyi ndwara ni indwara ituruka ku bintu twebwe tuba twarafunguye, tuba twaranyoye, bikagenda bikaba akarengarugero mu mubiri. Ahanini dufatiye nko ku bintu bijanye amasukari yo mu mahinguriro, amafanta yo mu mahinguriro. Ibyo ni ibintu umubiri utigera uhagararako ngo uhingure. Ico burya ifanta uyinyoye igenda direct mu nyama, ari mu maraso. Nta kintu na kimwe umubiri wigera uyikorako ngo uhingure, ngo ukuremwo ivyunyunyu, ikuremwo umubiri, ukuremwo amaproteine, ukuremwo amakalsium. Nta kintu na kimwe kibaho. Ariko iyo ufashe icamwa, imihwi, amavoka, amapera, ibintu byose uzi ko ari vyamwa, ico nico kintu umubiri iyo bimaze gushika mu mubiri, umubiri wicara ugatonganura kamwe kamwe ku kandi, hanyuma ukabona gukuramo ibintu bizima, ibisigaye bikaca biba imyanda. Rero nk'abantu benshi no bahanura yuko boza baragerageza kuja barajya ivyamwa, kuja barajya ibintu vy'imbogaboga, ibintu nk'ivyo. Kandi rero ikindi kintu naco, ku bantu basanzwe bafise ikibazo c'indwara diyabete, hariho ibintu batishishikarako. Ingaburo, ntabwo bishishikara na gato ku kintu kijanye n'ingaburo, kuko urasanga ubugari bw'ikivunde arakubise, ahuye n'inyama arakubise, ahuye n'amafi arakubise. Urumva ibintu byose ugasanga ariko arasekiranya, mugabo ukumva ngo je nama ku insuline, nama ku binini, nama ku biki, sinkira. Nshuti, kugira ngo ukiri iyo ndwara, wowe nyene niwe witaho amagara yawe, atabundi muntu. Ikindi kintu, gerageza uzuranwa amazi. Ikindi kintu kandi, zuragerageza uze uranwa amazi arimwo tungurusumu n'indimu. Ibyo bintu birafasha cyane ku mudiyabetike. None rero ntitwobivuga ko birebire, kubera ko n'icigwa kinini cyane kitagira aho kiva canke kitagira aho kigarukira, naho twokivuga imyaka n'imyaka nticohera. Mugabo rero no munsi nari nifuje kuza kubasangiza umuti w'indwara ya diyabete. Umuti w'indwara ya diyabete ni umuti utagoye cyane, ariko abantu batazi ko uwo muti ubaho canke uvura indwara diyabete. None uwo muti ushobora kuvura gute, canke umuntu ashobora kuwubona gute? Nshuti, ja mu isoko ahantu hariho hose, uwo muti utegerezwa kuwuronka. None benshi bakaca bashobora kumbaza ati, none uwo muti ni umuti nyabaki? Hariho igiterwa bita umusoma. Umusoma iyo wamaze gukura
uragira amashurwe hanyuma hakaca hamako ikintu bita umwungu. Nshuti, umwungu ni umuti uvura diyabeti 100%. Ati none uwo mwungu uvura diyabeti bigenze gute? Hinge ndakubwire ku muriri. Tegura amazi angana ilitiro 2.5. Cufata wa mwungu wawe uronge neza, ucufata ushire mu isafuriya. Ucufata amazi angana ilitiro 2, ilitiro 1.5, 2, 2.5, 3 bivana no kuntu umwungu wawe ungana. Ari muto ugira amazi make, ari munini ugira amazi menshi. Uhejeje ico cukora sikindi, uzocufata wa mwungu uwukubite ku ziko hagati y'iminota 15 na 20. Umaze gusha, kura ku ziko, terurira hasi. Umaze guterurira hasi, ico ukora sikindi, uzocukura mwa ya safuriya, ucushira ahantu umanze uhore. Ariko vyiza, isafuriya sindayizera cyane, ariko naho nyene wabuze ukundi woyikoresha. Ariko ikintu ciza, burya inkono natirere, inkono y'ikirundi nico kintu ciza cyo gutegurira mu muti. Hanyuma wawusize ngaho ugahora, uzocufata kandi uzowuteka kujya nyene n'ibishishwa n'imbuto atanakimukuyemwo, noneho ntuzoba wanawusatuye no kuwusatura. Hanyuma ico uzocukora sikindi, wowe uzocufata wa mwungu wahoze, utora ibase, uyoze neza ise neza, ucufata wa mwungu uwusatagure ibisate. Uhejeje kuwusatagura ibisate, ico uzocukora sikindi, zijya mbuto canke ibishishwa ntuzokuramwo. Uzoca ufata ushire mu kamashine kajya gasya ivyamwa, kajya gakora juice, umutobe w'ivyamwa. Ucushiramwo wa mwungu wawe, uzoshiramwo ukwigwamwo canke ushobora gukora kugira ngo uwumare. Cufata ya mazi watekesha ya wa mwungu ntuyasese, cusukamwo makeyi kugira ngo vyorohe bize kukujanira juice ji. Cubisya bibe ji. Cufata igerasi, igikombe kimwe mu gitondo, ikindi gikombe ciyo juice y'umwungu saa 6, ikindi gikombe ku mugoroba. Nshuti, bikore hagati y'iminsi 30 na 45. Ndazi uzogaruka kunshimira yuko wakize diyabete. Ariko rero nakivuze n'ubundi ngoma ndagisubiremo, gukira diyabete no kwitwararika ingaburo ukwiye gufata, no kwitwararika ivyo ukwiye gufungura, no kwitwararika ivyo ukwiye kunwa. Turiyorohereza ati aha andonza agapirimusi ndashirako, akamosteri ndashirako, ngo kwaraye, ngo karoyare, ngo nta sukari irimo. Ikintu cyose uziko cyaciye muri industry, umenye yuko kirimo isukari. Ibisigaye fata umuti, wenda azaza kunshimira. Murakoze, mwari kumwe na muganga avuze imiti kama Nduwimana Joel. Murakoze cyane. Hanyuma aho no kuntu utegura wa mwungu ukawushira mu kamashine kugira ngo ushobore kubikora juice. Haba harimo na vya bibuto, imbuto z'umwungu, ibishishwa byose biba biriko kujya nyene. Ucusukamo na kagasosi uba watekanye, yamazi uba watetsemwo wa mwungu. Hanyuma aho turatanguye kubikuba, turatanguye kubisya. Ndibaza murabona ko biri muri blender, hanyuma wewe ntiwibagire kugira subscribe na like. Hanyuma blender irahejeje gukora ya juice yacu,
murabona ukuntu usanga imeze, murabona ukuntu isanga imeze, raba umuntu wayishyize ku isahani ukuntu usanga inoboye iteguye neza. Nshuti gerageza uze urihereza uno muti, gerageza wihereze uyu muti kandi uyu muti urakomeye cyane. Kandi tutibagiye yuko umwungu kandi uvura indwara y'amaso, uratuma urukoba rumera neza, kandi umwungu n'izo mbuto zawo zifise amaproteine menshi cyane, harimwo vitamine E hanyuma ukongera ukagira na vitamine A. Ku bantu bafise ikibazo ca diyabete bakagira ikibazo cyo kutabona, umwungu urabivura cyane cyane cyane. Uriko urafata uwo muti ndazi wowe uzogaruka gushima. Ego sawa sawa, kurikirana kino kiganiro utibagiye share, like, subscribe, hanyuma ugire na follow kuri channel yacu ya Youth Media TV. Ego sawa sawa, murakoze.